Bakunzi ba Manyanga TV, uyu munsi twagendeye umwe mu bakomedie. Mbere yuko tuganira twashaka manza twidondora. Wewe witwa nde? Je banyita Mr Sombe. Mr Sombe? Yeah. Mr Sombe wewe abatakuzi wobabwira yuko urinde. Mu bisanzwe jeraje ubwi wanje sinzi cyo ndi. Ariko uri umuntu. Mu bisanzwe je sindi umuntu ahubwo ndi ikintu. Mu kazi ka misi yose usanzwe ukora iki? Je nkora akazi akariko kose. None je ko mfite ibikorwa nasize muhira. Uyu muntu ushobora kuguhereza akazi wosha uja gukora nyene. Ahubwo nitwogirwa turanashika muhira. Nohera ngaha nkagushonera ipano yatabutsiye. Ndabira n'uwo mubono. Ngwi ukuzugutabuka. Iyi ni style wewe. Kwakugendera ababono rero je nk'umuntu ca nigiye. Ariko yabantu yo mukenya bamwemera. Style zahe ibintu vyatabaguritse imishire nyinyi. Enda iyi ni style bamwemera ko mukenge, bamwemera ko mukenge. Sareka tubanaye. Mbega ko bavuze ngo witwa Mr Sombe uri mwene nde? Mwene gikogoshi. Gikogoshi mwene nde? Mwene gatunye gahenye. Gatunye gahenye mwene nde? Mwene giti muzuru. Giti muzuru mwene nde? Sewe yakozwe n'abashinwa sinzi. Abashinwa. None igitangaje ni giki? Mbega ugwaye n'igituntu. Mbese igituntu kiracababwo ni coronavirus. Ubuze kugwaye iki? Coronavirus. None wewe Mr Sombe teko turakora wewe tunumengo uri umuntu uciye ubwenge. Reka tukwibariza ibibazo mengo byaragoye abantu benshi. Washaka kutubwira ibihugu bitangurwa n'urudome Z. Ariko ibibazo nk'ivyo nivyo kubaza umuntu nka jewe. Ni vyinshi. Hariho za Tanzania, za Rwanda, za Burundi, za Kenya, za Uganda, n'ibihugu vyinshi no kuganda ndonda kwa bitangurwa n'uko rutomeze. Mr Sombe wewe warize ikigwa menyesha nta. Bagato kubaze niza henzuzi nkuru zo mu Burundi. None ntazuzi. Hariho Ntahangwa, hariho Nyabagere. Kumengo rashitse. Hakabaho na Muha na Tanganyika. Ariko nizo nye. None reka tumaruke ku mugwa mukuru aho fatari zo. No. Cyana kubwiye inzuzi nkuru sinakubwiye izica ku mugwa mukuru. None je nazise nkuru kubera izo zica ku mugwa mukuru. Mr Sombe unaho twagira tukwibarize. Twashaka utubwire abami batwaye igihugu cy'u Burundi. Hariho Ntare Rushatsi, hariho Canjo Hamisi, hariho Christophe Matata, hariho Nkazamyanki, hariho Faipupa, hariho Papa Wemba, hakabaho na nibeshi eba. Hariho nabatwara amasahabi. Unyere wewe kweri urazi akahise ko Burundi. Ndakazi nyene. Oh no. Beho. Nabahe baje gukoroniza u Burundi. Hariho aba Barca, hariho aba Chelsea. No. Hariho aba Man U. Hariho aba Arsenal. Abo bono baracari kandi bazofafuye mu. Reka tu se nabarangiza. Nagomba kukubaza mbega itangazo ryasohotse mwiyindwi bica dutangura uba waryumvise? Api wangu. Akaradio kanya mapira yaraheze nijoro nta radio numvira iki. Itangazo ryavuye hejuru rivuga yuko iyi ndwi ari yahariwe abagore. Ngo kubw'ibyo rero ibikorwa abagore bahora bakora iyi ndwi yose n'abagabo bazohora babikora. Aho uri kuranyumva? Nimba yahora agenda kuvoma, niba wahora umutumagiza agenda gusenya ahetse n'umwana, nimba yahora agenda kurima wenyene, ubu umugabo niwe azosigara abikora. Abajournaliste bumenga muri bicucu. Cyo ni mugabo kandi kono jamu kikobe. None kare itegeko ryavuye hejuru. Tegeko ko itegeko mu nzi wanyu cyatari wanyu. None umugore wibaza ko mwezanye kugira ngo abigikorofeshe cawe se? Amahera y'inkwano natanze yarayiki. Ibyo ntibishoboka, byo ntibishoboka. Urumva rero ni gituma ngirango wagiye gusuma mu isoko. None ko bancira wamenga ndiko ndagura. Mu mwaka wose umwaka uhera umugore ari ko ari karakora ikorwa wenyene. Indwi rero imwe wori umugabo ntizokunanira. Nevyo mu rugo birakura. Utegerezwa kumuruhurira kubera ko
si umukozi wazanye agukorera ibintu byose nk'umushumba mbe uramuhemba wewe ndakubaza uramuhemba ahubwo ndakuravye umugore wanje ari cyo muhuriye kumindira gato ndanje ndira gato ndanje none oya garuka Nindira abajournaliste bazabazi ibibazo by'ubukinga ivyo mu rugo iwanje birabara ko ataguma nkamwereka nawe sinzosubira kubona